Kuri uno wa gatanu igenekerezo rya 17 mu Kakaro umuhari w'imbonerakure muri zone Kananira komine Tangara mu ntara ya Butanyerera waratunganije igikorwa cyo kwerekana ubushobozi mu iterambere manifestation de force en développement. Ico gikorwa cari citabiriwe n'abanwanyi b'umugambwe CNDD-FDD baje bava mu mitumba itandukanye igize iyo zone. Muri rusangi abagumyabanga, imbonerakure, abahumure, abakenyera rugamba eka n'ibiswe vy'inkona bari bitabiriye ivyo birori. Eka n'abarongoye imihari y'imbonerakure bava mu yandi mazone agize komine Tangara bari batumiwe cyo kimwe n'abavuye mu makomine amwamwe ahana imbibe na komine ya Tangara. Kuri uwo munsi ibirori bikaba vyatangujwe n'igikorwa cyo gusasira no kuvomera amavoka ateragiye hafi y'ishure ryisumbuye gikananira. Hakurikiye defile yakozwe n'imbonerakure, abakinyira rugamba, ibiswi vy'inkona bose bo muri iyo zone ya Kananira. Mwijambo ryo kwakira abashitsi Hakizimana Jeremy arongoye umuhari w'imbonerakure muri zone Kananira yamenyesheje ko imbonerakure ziri mu bikorwa vyo kwiteza imbere, mbere acagira ko amenyesha na bimwe mu bikorwa bamaze kurangura aho bafise koperative, mbere bakaba bamaze kugura inka zitatu, impene, intama, inkwavu n'ibindi. Ku mutumba nyene igize zone yacu zizakananira nta mutumba n'umwe twamenyesha nyakubahwa udafise ibikorwa by'iterambere mu mbonerakure. Abatarima aborora bararima, aho twovuga cyane cyane ku mutumba Miyogoro aho hariho koperative y'imbonerakure. Mbese murebe hariho koperative y'imbonerakure imaze gutera imbere aho igeze ku rwego rwo gutunga inka zishika zitatu n'inka n'impene zibiri n'intama zitatu n'inkwavu zishika zitanu. Banyakubahwa twebwe umuhari w'imbonerakure muri zone yacu nziza ya Kananira twariyemeje kugera 2030, twariyemeje ko kugera 2030 umuhari w'imbonerakure muri zone yacu nziza ya Kananira atambonakure nimwe izoba itagize iki itamaze gutunga amafaranga. Aho tuzoba tuvuga ati imbonerakure ku mutumba Ryogoro 1 miliyoni. Ico kivugo twaragisize imbere turi kumwe n'urongoye imbonerakure zari muri zone aho twagize kugira 2030 yuko atambonakure nimwe izoba itamaze gutunga umiliyoni. Ico twaraciyemeje cyane cyane mu zone yacu nziza Kananira. Ico muco mukimbaze 2030 Imana ibaye ikizigamije ubuzima ukuriye muri zone yacu Kananira. Urongoye umugambwe CNDD-FDD muri zone Kananira Manirakiza Evariste mwijambo yashikirije yamenyesheje ko bafise ihangiro ryo gufatana mu nda kwitegurira amatora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka uza no kugwiza amavoka aho bakeneye gushika ku biti birenga 230 muno mwaka. Zone Kananira bafise ihangiro rimwe, ijambere ryo gufatana mu nda, irigira kabiri ni iryo gutora neza tugatsinda ku rugero rushimishije, irigira gatatu zone Kananira ifise ihangiro yuko yinjira mu iterambere igahiganwa n'ayandi mazone. N'ikimenyamenya nuko amavoka tumaze gutera muri zone arenga 130 n'ayandi, aho mbere dufise na pepiniere yatewe n'abafundi b'indimo numa aserukira igiterwa c'ivoka muri zone aho dufise 30 za pepiniere yatewe. Iyo nayo izoterwaho imvura itasurira. Ndikuriyo Jamari arongoye umuhari w'imbonerakure muri komine ya Tangara wewe yamenyesheje ko kugira bashike kumbona kazoza ari uguhindura ivyiyumviro bagashigikira ibikorwa by'iterambere harimo kugwiza no kubungabunga igiterwa acivoka. Ayo ni nayo majambo urongoye umugambwe CNDD-FDD muri komine Tangara Sanzumwe Efreme yashimangiye aho yagarutse avuga ko iterambere ari ngombwa, ko umugumyabanga wese akwiye gukura amaboko mu mpuzu akiteza imbere atibagiye no guteza igiterwa civoka kuko gishobora kuzozana amafaranga mvamakungu mu misiri imbere. Nayo Bosco Ndayishimiye arongoye imihari ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD yafashe akanya agahagije akebura abaraho ko intambamyi inyamukuru ko ari ubukene, ko kandi atamugumyabanga akwiye gukena. Akebura kandi n'abagabo ko buvavanura n'ingendo yo kuja mu bandi bagore ko kuko isubiza inyuma iterambere ry'imiryango.
kandi nta wundi mugore nzotora, abagore sidiri ugize benshi uba wapfuye kera. Umwana w'umukobwa avukana ishari, umugore araryamana no mu isanduku, niyo yokizwa gute nta mugore nta mukobwa yemera gusangira umugabo n'uwundi muntu. Ubikoze uzumenya gutangurira akajagari ufise abagore babiri uri mu isanduku yuguruye. Tugeze dede iki kintu ndiko ndacandikako, nababwiye ko ndiko ndandika ku iterambere. Abagumya banga bakenyera rugamba mbonera kure biswi by'inkona CNDD-FDD yaramaze gupangika neza ibyo kwambara ibitenge n'imipira ngo cyara tuvunye twarahwanije. Ikibazo dufise abantu babanebwe babarushwa arari ubusa ngo nta kugugumwa, warari imikubi gatatu ucucibwamwo tanguye gushuruza ucugugumwa no gupfuca udegera ndabahenze. Abantu barapfa kubera ubukene. Tugeze imbonera kuya kwemeza ngo ndiho nzamaho imyaka yose ame atoreye n'urukwavu naragiciyemo kabiri yakivuga. Imbonera ko zibisa amahera zoroye zirima ihegitari zisarura zikanikira ku mbuga nizo zayezeye kuri kumbarira ngo shefu turiyo, kabiri tuzamaho, gatatu imyaka yose ame. Umuruswa w'imbonera kure anyishura ngo ndiho kubera naje kandi urambona muvyeyi nzopfejo kuko ntacyo nanze nza kurya gafu nasumye cyane nariye ideni. Nzoba mu kuzimu iyo batarya batambara bativuza imyaka yose ame. Ntushobora kwama mu bantu banwa utanwa, ntushobora kwama mu bantu bambara neza wambara nabi uri umusuma bazokwiyicira. Ibirori vyari vyitabiriwe n'abandi banyacubahiro batandukanye harimwo abashingamateka batowe mu ntara ya Butanyerera bakaba n'imvukira za komine ya Tangara n'abandi batandukanye. Ivyo birori kandi bikaba vyasozerewe no gutanga ubushimwe ku bakuru b'imbonera kure bigenjeje neza ku mitumba itandukanye, eka baca basangirira hamwe ivyari vyabonetse. Ibintu ni vyiza cyane.